Nakuwe n'umugenzi kubera nembe gusenganya ndasanga umugenzi nawe arakama batire wewe nawe uratagatama urateberera uko kareka panze ko inyama zazimvye uriteguye kujya akanyama kubona na gamwene wacu naho tazimvye kuri jewe mukandazi abandi barazifise ndazi ndaza gukura hagapafu kamwe uko turasabikanya no gusabikanya ku bisanzwe no mwaka wa 2024 mu migambi nayo narihaye namye ndakora sanga naradubuye none umwaka mushashi witeguriye gute uri kubitegurira gute umwaka mushasha n'uburi yanye tuko turawitegurira cyane kandi twaraheje kwitegurira dusiye kweje umunsi weje usimba gusa kugira ngo twitu kubita tuburye nye tubuhekenye niko numva ngo inyama zarazimvye wowe uriteze kujya akanyamejo inyama nabwo yogenda ku gicisha kiboneka cyose kibaho ntigeza kuyifungura neza cyane no misi maze kumutagatisha ko hagiye n'umukire n'umushomeri acarantoka arigira abakunzi ba bega yitwa gute BITV abakunzi ba BITV ndabifurije umwaka mwiza uzobe umwaka mwiza gusumba uyu turimo. Hello everybody, what's popping out today? I go by the name Extreme Day Homeboss Kame the Fanboy. Imbere ya byose ndabibutse mugire subscribe kuri YouTube channel yacu ni BITV, gende kuri Instagram andike BITV, gende TikTok ni BITV, Facebook page ni BITV, hose tuba duhari. Ni Street Vibes rero bugira kandi turi muri Asiatique twagarutse twaje kumviriza nyene abantu muri Asiatique biteguriye umwaka mushasha. Inge mumviriza ibyo waza kutubwira kuvyerekeye ibibazo tuza kubabaza. So mudukurikirane, let's go guys. Negute ni more uwo tugira akazina kawe nitwa Randi. Ego ramutse abakunzi ba BITV hari ndabaramukije Randi ni sawa none ni more ndashima gute namwe ni sawa turashima umwaka mushasha watwese naho taratambura ego akazina kawe nitwa Nkunziza Edmond. Asante sana Edmond ni sawa rero ni neza nkabamvuka GTG baramukije neza cyane kubera ndabona muri ngaha abakunzi ba BITV iko twe tumeze neza ngaha muri Quartier Asiatique Avenue Kirundo. none umwaka mushasha kwanza Ego watwese cyende twavyarimana Isidore bakantazira amashapo niwe cyashapo wamba nari nayikuye kubera yari cyabavuye niyo nahora nkunda gukoresha ibikorwa umunsi nayikuye ati ngende gutagata kubera umwaka mushasha watanguye ramutse abakunzi ba BITV wana ni muzuri sana bomba stick music iko tubereye muri bomba urabona mwaka mubi ariko turawuvanyisha n'abagenzi ntangorana wana bomba crate kweri ni live kweri masha di bless wana bomba sana ego reka ndamutsuna negute sawa jindi kwa ndayisenga buduri aba ndiko ratemna ngaho mu kare ndiko nimirikenyera umunsi mukuru kugira ngo ndavyomve niyongeze nanda usozere neza nkuko ndahashitse no munsi ramutse abakunzi ba BITV nawe nyene umunsi mwiza nawe nyene agenda tagate uko narifite tuko turatagata reka nengaruke kwa mbe bambwiye gute Yarimana Isidore batazira amakofero mashapo none umwaka mushashi witeguriye gute uri kubitegurira gute umwaka mushasha n'uburi yanye tuko turawitegurira cyane kandi twaraheje kwitegurira dusiye kweje umunsi weje usimba gusa kugira ngo twitu kubita tuburye nye tubuhekenye niko numva ngo inyama zarazimvye wowe uriteze kujya akanyamejo inyama nabwo yogenda ku gicisha kiboneka cyose kibaho ntigeza kuyifungura neza cyane ni muzuri sana ni big up uko ndabona no mu nzira aho nciye hose uko naje nizangwe mvuye mu masengesho ego cyane ahantu hose nsanga baratakase biyagira muzuri sana mbona ni muzuri naye amati kamena amazinga kwa kabori Imana yaduhaye kugira ngo nawe tibwira ati Imana turakubona cyane ntangora none kuva mu gitondo maze kunywa ututuboro tunywa sinarengeje akanukuri ego nta kandi urarenza uraza kurenza kakandi nakuwe n'umugenzi kubera nembe gusenganya ndasanga umugenzi nawe arakama batire wewe nawe uratagatama urateberera uko kareka panze ko inyama zazimvye uriteguye kujya akanyama kubona na gamwene wacu naho tazimvye kuri jewe mukandazi abandi barazifise ndazi ndaza gukura hagapafu kamwe uko turasabikanya no gusabikanya umwaka mushasha ndawiteguriye neza
umuntu agihema ako yaronse araza kugasangira n'abagenzi nihagera. Ibiciro byaraduze, imiceri, bwishaza, inyama ubibona gute? Ibiciro nivyo bimaze iminsi vyaraduze, ariko nibaza ko umuntu abifata uko biri, kuko kenshi uri kuraraba hari ibintu udashobora guhindura. Rero uko zitambwe niko uko zivugijwe niko tuza kuzitamba. Umuntu nimba yahora agura ikiro no munsi araza kugura inusu ariko aryoherwa. Ndabona Bonane ko yitegurira neza, ndabona ibintu n'amavuta turayiteguriye neza, gusa nuko amadeni hava tubana menshi, batubana menshi kubera tudufata akadeni twatuzi yuko ejo aho bukera canke hirya y'ejo tuzongera tukarondera tukaronka tukaza gukariha ukadeni. Akanyama kazimvye ubibona gute ivy'ibiciro ingene ingazazimvye? Burya hora nagakunda na gake, burya twe twikundira tudagara, twikundira indagara kubera twe turaja kunaroba tukayigira nka saa moya saa tatu umuntu akaba yiviriye nyine akaba arose zakoze ubududu. Ivurize rero abakunzi ba BITV umwaka mushasha mwiza. Mwaka mushasha mwiza. Twebwe mugere mudusabire tuzane imigabo n'imigambi so ruteza imbere. Naho ugereranije amabonane yose umaze gupasa bacugereranya ni bonane ubona bimeze gute ugiye utandukanije? Ku bisanzwe mugereranije ikintu ca mbere gikuru bujyanye si ibintu vyo kurya no gufungura. Igikuru nukuba ugikomeye ugihema. Rero bonane zose nkimeze neza nkikomeye namashima uko shoboye uko shobojwe. Yego, hari imigambi wari ufise muri 2024 itabaye reisi canke yabaye reisi, witeguriye gute gukora muri 2025 kugira abe basiko ivyo utashikanye muri 2024 ubishikane muri 2025? Ku bisanzwe no mwaka wa 2024 mu migambi nayo narihaye namye ndakora sanga naradubuye, ariko rero nzoca fata ivyo bitagenze neza muri no mwaka ndabe ko vyogenda neza. Nashaka Imana impezagiye nkaronka nanje akantu nkiteza imbere, ukora umugambi ko ndi umuntu nkunda ubworozi mugabo sindiko ndabona aho nokura garanishika imbere. Mugabo hari igihe Imana izohezagira ejo canke ryari hirya y'ejo nkashaka kuri ya ntambwe Imana ishaka. Ciye kuje ku kibanza ciwanje, ku kibanza ku mutima wanje cinta gafe na rimwe mbona nohindura ko kuvyo ndimo ndagenderamo. Nakuva yuko no uje aho ndi mpagaze kwa kundi nyese nigira mpinduka. Yego mpagaze neza bye. Cewe n'ukuri kw'Imana ninazifise sino wava ngo nibeshere. Cewe mu mwaka uheze narazanye umugore turabana. Narazanye umugore turabana urabona ibisantima. Urabona badada bino minsi maze kumutakatisha ko agiye n'umukene n'umushomeri acarantoka arigira. Niko byagenze rero ubu nitegurira akatoza keza ku mwaka wa 2025 nkamane nkundana n'abagenzi atangwa nimwe vraiment gudurayi by'abagore wabihevye. Jewe mu mwanya ntumvona no wanda kubagara kugira mu ndondere nanje shike kwiga ntambwe ga ona nanje ngirigane. Ifurize rero abakunzi ba BITV umwaka mushasha mwiza. Ebasha nukuri muzole muza muduhitira muturaba kandi mutuganiriza kandi ayivuje mwese kuva kuri biro yose ya ITV mwibereho neza na mukurikirane n'amakuru yanyu n'akazi kanyu bigende neza mu kazi kanyu kakira munsi wose kuri twese tumwe tufise akazi kacu kameze neza. Ifurize rero abakunzi ba BITV umwaka mushasha nukuri ndabahe big up umwaka mushasha mwiza wa 2025 babonyange mwaho bari hose umbe ko ravya Imana Isidore Arias Mashapo atangwa nimwe Imana ibahezagira aho bari hose mu kazi bakore neza kugira aho rabikora nta ngorane bomba karate vraiment. Yego cyane. Asante sana Rand. Ifurize abakunzi ba BITV bifurize umwaka mushasha mwiza. Abakunzi ba bega yitwa gute? BITV. Abakunzi ba BITV ndabifurije umwaka mwiza, uzobe umwaka mwiza gusumba uyu turimo. Uzobe umwaka ibiciro bizoba bimeze neza gusumba uno munsi, hama
niyo BITV nyene izotera imbere ironke babita abasabukwa subscribers muzoronke benshi murakoze asante sana Randi ego ciao bakozi ba BITV mumvise rero muri Asiatique ngene biteguriye umwaka mushasha wa 2025 mwavyumvise vyose bivaye nibazo twagiye tugira ntitubabaza n'ahandi hose twari kugenda mugabo twari kuhamara mugabo twashimye kubuza ngaha muri Asiatique natwe twizere yuko umwaka mushasha abakunzi ba BITV muri ko mwitegurira neza cyane BITV rero tubandana tubifuriza Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza uzobabere umwaka mwiza w'amahoro umutekano ubutunzi bwose mwifuza bize bibashike ko nk'abandanje ndababwira ni bye bonane ciao ciao turakunda cyane